nk'uko nayo basezeranije nkababwira ngo nta munsi n'umwe nzigera mvuga inkuru idafise ikintu ivuze ku buzima bwawe cyangwa se ngo ihindure. Uno munsi tugiye kuvuga ku muhungu, umusore yavutse mu buryo butangaje, yagiye akora ibintu bikomeye kandi no munsi benshi tukibigenderaho. No munsi amasomo menshi y'ubuzima ariyo turimo turagenderaho. Uwo ninde? Uyu yavukiye i Betelehemu hari mu gihugu cya Yudaya, nyina we yitwa Mariya. Uwo twovuga ko ari se wiwe nawe yitwa Yozefu. Biravugwa yuko Mariya yasamye inda ya mpwemu yera atigeze aryamana n'umugabo. Abashumba hamwe n'abanyabwenge b'ibyanditswe baramusuye bamuzaniye impano nk'icumu, ubuhani ndetse n'izahabu. Ubuto bwiwe yakuriye i Nazareti mu karere k'i Galilaya. Ku myaka 12 yagiye i Yerusalemu n'abavyeyi biwe, aho yaganiriye n'abigishwa b'ivyanditswe mu rusengero. Bose baratangazwa n'ubwenge bwiwe. Uno munsi tuje kugaruka ku mateka yiwe ndetse n'ijambo ryahindura ubuzima ryavuzwe n'uyu musore. Ntabwo yigeze aba umugabo habe namba, ntazajya n'uzokubesha ngo yarabaye umugabo. Tanguro ryiwe n'akazi kiwe kuntu yagiye arakora ibitangaza ku myaka 30, yaratanguye kwigisha abantu ndetse no gukora ibitangaro. Yabatijwe na Yohani umubatizi mu ruzi rwa Yorodani. Ico gihe ijwi ryavuye mu ijuru riragira riti, uyu niwe mwana wanjye nkunda kandi akampimbara. Ubuzima bwo kwigisha. Yesu yigisha inkuru nziza y'ubwami bw'Imana, yarahimiriza urukundo, imbabazi ndetse no kwihana. Yakoze ibitangaro vyinshi, yakiza abagwayi, akirukana amadayimoni, agahumura impumyi, akagaburira abantu ibihumbi. Yakoresha imigani myinshi kugira ngo atume abantu bumva neza, nk'umwana w'ikirara, niyo migani tumuziho, umubivyi, intama yazimiye. Ibyo byose nibyo Yesu yakoresha kugira ngo abantu batahure ibyo ariko aravuga. Uyu musore yari afise abigishwa 12 b'intahemuka. Nk'uko yakomeza kubibabwira kenshi yuko azogera igihe akava muri bo, igihe cyarageze. Yarafashwe, arakubitwa, hanyuma arabambwa ku musaraba i Gologota hagati y'ibibandi babiri, abagizi ba nabi babiri. Yarapfuye, aravuga ati birarangiye, ashiramo umwuka. Hashize iminsi 3, ku munsi ugira gatatu yarazutse mu bapfuye nk'uko yari yarabivuze. Nyuma y'iminsi 40 igikorwa kiwe kimaze kuranguka ku isi, yarongeye yisubirira iyo yajava. Uno munsi rero tugiye kubabwira amagambo y'ubwenge yasize, amagambo y'ubwenge ndetse yahindura ubuzima yagiye aravuga. Uyu musore yaravuze ngo, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe ubwawe. Niwashaka gusoma iyo nkuru urayisanga muri Matayo 22 gushika ku murongo wa 39. Yarongeye aravuga ngo mukundane nk'uko nabakunze. Nk'uko yaje mu isi ari urukundo, aravuga ngo nimukundane nk'uko nanjye nabakunze. Yesu Kristo yaravuga ngo mwumvirize abansi banyu mubasabire, ngo kandi ngo ntimugacira abandi irubanza kuko namwe mutazorucirwa. Aya magambo yashaka urasanga muri Matayo 7 ku murongo wa 1. Yarongeye aravuga ngo uko mwifuriza abandi ko babagirira, aba ariko namwe mubagirira. Ibyo wifuza yuko bagukorera wewe ubwawe, aba ari navyo nawe ukorera mugenzi wawe, kandi abe navyo nawe mwifuriza. Ani washanga urasanga muri Luka 6 ku murongo wa 31. Yesu Kristo yaravuga ngo ukwizera kuzana ugukira, kandi ntimugatinye ahubwo mwizere. Yesu Kristo yaravuga ngo igihe cyose musaba mwizeye ko mwakiriye muzobihabwa. Aya magambo yashaka uyasanga muri Mariko 11 ku murongo wa 24. Yarongeye aravuga ngo nta kintu kitoshoboka mu gihe wizeye. Yarongeye aravuga ngo ubushaka kunyigana niyikorere umusaraba wiwe ankurikire. Yesu Kristo yaravuga ngo ndabahaye amahoro yanje, sindayabaha kuko isi iyatanga. Isi itanga amahoro ariko umwanya w'ikayakwaka, ariko Yesu ngo abahaye amahoro yiwe, aravuga ngo sindayabahaye nk'uko isi yatanga. Yesu yarongeye aravuga ngo
nimwaza mumpa imitwaro yanyu ndabaruhura. Umusore arongera arabwira abantu ngo nimugire amahoro kuko jewe natsinze isi. Aya magambo ari muri Yohana 16:33. Andi magambo y'ubwenge yavuze ngo yaravuze ngo harahiriwe abashaka amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana. Yesu Kristo yongera aravuga ngo jewe ndi inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa data atanciyeko. Arongera aravuga ngo ijuru n'isi bizoshira ngarika amagambo yanjye ntazonshira. Matayo 24:35 nimba uyashaka. Yesu yarongera aravuga ngo ushaka kumusenga namusenge muri kino mukuri no mu mpwemu. Ushaka kusenga nasenge mukuri no mu mpwemu. Yesu yaragiye no mu by'ubuzima aravuga ngo ushaka kuba umukuru muri mwebwe abe umusuku wanyu. Yesu yarongera aravuga ngo ushaka kuba uw'imbere niyemere kuba uw'inyuma abe umusuku wa bose. Umusore yarongera aravuga ngo umanuka azokuzwa, wizigira kwikuzamura azozamugwa. Umusore yari umuhanga arazwiho kuvuga amagambo y'ubwenge. Arongera aravuga ngo ntugashishikazwe n'akabango kari mu jisho rya mugenzi wawe utaravye ikigiga kiri mu ryawe. Uyu musore yari umuhanga ngo ntukarajwe ishinga n'akantu gato kari kuri mugenzi wawe, ahubwo banza urabe nawe imitwaro yawe, imizigo wikoreye aba ari ibanze gushishikaze. Yarakomeje aratubwira amagambo y'ubwenge aravuga ngo biragora cyane ko umutunzi yinjira mu bwami bw'ijuru, ngaho bw'icyo koroha ingamiya yo yonyura mu izuru ry'urushinge hako umutunzi ajya mu bwami bw'ijuru. Ngo umutunzi kujya mu bwami bw'ijuru biragoye cyane kurusha ingamiya kujya mu izuru ry'urushinge, kandi wumva ko ingamiya kujya mu izuru ry'urushinge ari byo bidashoboka, ariko Yesu we yavuze ngo nibyo byoroshe kurusha umukire kujya mu bwami bw'ijuru. Amagambo Yesu yavuze ni menshi ntitwayavuga ngo tuyamare. Kuri wowe ushaka kuyamenya no kuyagendera no gusaba ko wogenda muri Bibiliya Isezerano Rishasha, aho niho amagambo Yesu Kristo yavuze ari. Ndagushimiye wowe watanga ino video ukaba uyigejeje hatuyigejeje. Urabe neza ko wakoze subscribe kandi umenye igitekerezo cy'ijambo yahindura ubuzima wifuza ko tukubwira ndetse n'uwarivuze. Tuzobikora neza kandi cyane. Turabashimiye ukuntu mukomeza kutwereka ko muri kumwe natwe, ko mudacika intege, ko mushaka guhindura ubuzima. Tuzosubire ku kiganiro cy'ubutaha. Murakoze.